Mwaramutse nabonye ino video kuri channel yacu Mamanda Moses official ndavuga nti reka ndayikoreko reaction ibere nk'icigwa CNDD-FDD tumaze imisi dusomera yuko itariko ikora akazi leta yagomba gukora je mbere ko navuze ko nkurikiranye definition classique ya failed state canke état en faillite Uburundi ari nka état en faillite leta ya CNDD-FDD ko itariko iratanga amaservice asanzwe abantu bari biteze amatara amazi cyane cyane nko mu gisagara so kandi nigeze kuvuga igihe mbonye Buvira rya mbere ukuntu ari mu kavumbi ndavuga igihugu gituze nka Zaire vyashyize gute ngo mu butu imyaka yose yahamaze ivyo mu baca ngo abantu bari kwibwa ubutare kubera iki imyaka yose yahamaze atigeze yubaka ikaburimbi mu Buvira muri region irimwo ubutare bwishi cyane donc igihugu cya Mubutu ciswe igihugu cya Zaire ciswe na Mubutu ciswe n'abazarirwa bonyene bataki budgetinze neza none heraba ababahizi barahashitse hanyuma abene igihugu batanga kuronka amatara n'amazi bariko bari kugura reka muvyumvirize hanyuma ngira ico ndavuze ko. Pourquoi Mouville ya Uvira bari marché contre les retraits de M23? Batoto Uvira bana marché bana katala bakupenda ba M23 batoke Mouville ya Uvira vile deja bakosho pokea. Bo igiswa cyo muri Congo sindakizi cyane gose ariko baza kubera iki pourquoi abantu bo mu gisagara cyo mu Uvira bagize marche bagize imyigaragambyo imyerekano basaba yuko M23 itohava iyo video ngira ngo mwarayibonye bakosho beba ville ya Uvira. Pourquoi? Kubera iki mutaba condamné inutilement. Premièrement, gouvernement en affaire souffrir peuple kia kwanza iravuti cyambere ikintu leta yakoze kwari kubabaza abanyagihugu bagize souffrance bagize umubabaro no kuvuga kumuraja kuvuga iyo souffrance icarico eko na bateswa ba peuple baki gouvernement urumva ko leta ihohotera abanyagihugu bayo comment munezi ko expliquer avant ba M23 bakwe babebe ville ya Uvira ni gouvernement njo iranza kugere ville ya Uvira barifanya plusieurs mois miezi abakukwe ni na courant ni na mai. Urumva ko imbere yuko M23 yashika leta yari hari hamaze amezi n'amezi atamuriro atamazi donc umuriro electricité atanamazi barifanya miezi karibu mwaka ene ni courant ni mai abina mpaka umwaka warugiye gukwira nta kura nta mayi teke bakabasha kusabwaka na mambo ya courant na mambo ya mai ville mujima anasema kote mwa ville mujima kukwe ni courant to gisagara cyose ntigira amazi ndakuvuga ngo nuhande rumutagira amazi canka amatara igisagara cyose abantu ngo bari bamaze gutanguza kuza bari bagira ko umuriro n'amazi bawo nazo ko banywa uruzi sinzi uruzi cyo mu Buvira banywa ni mai. Gouvernement doit dans à gérer. Mais comment vous imaginez, comment vous allez expliquer M23 anabeba tout ville ya Uvira leo sa leo hivi après 2 jours courant na rozi Nyabati mushobora gusigura gute M23 yashitse imisi ibiri gusa twibukanye ko avuze ko bari bamaze umwaka hafi batabona amata batabona amazi gisagara cyose muzima mugi muzima none imisi ibiri abo ba M23 so iyo magic bakoresha kugira ngo abantu baronka amatara n'amazi ni yihe ikibazo wowe kwibaza kumbura bari muri Uvira mu mbwira kumbure ko yari propagande mugabo niba ruko bimeze c'est ridicule ariko no kugira ko uravye kuntu CNDD-FDD ikintu cyose ikoze ko gica kizima ndashobora gutahura ko CNDD-FDD wabagize training muri Uvira muri Congo. OK. Pas nécessairement. M23 banarudisha courant. Comment vous pouvez expliquer les phénomènes pendant que le gouvernement et on avance ma raison, oh ni biakufwa, oh ni ma transformateur, oh ni bintu fulani, oh ni ma machine kule konye ku barrage. Pas comme explication, c'est comme ça le gouvernement. Yumva kwisi na guverinoma y'u Burundi nta kintu na kimwe bafikisa kandi nta kintu na kimwe basaba imbabazi kicatunaniye vyose bafise explication nivyo uvuga ngo transformateur ngiye musanzwe muvyumva i Burundi ngo hari cuma capfuye hari cuma caboze hari cuma twatumye ko mu Burusiya ivyuma bituma ko imbere yuko bibora haza kuba hari maintenance régulière no kuvuga igihe cyose ubuze ikicuma imisi biriheze ukwezi biki uracoza rugisiga amagirisi iki cuma gifise garantie y'amezi 4 y'imyaka
itanu irangiye no kuba watemye ko ikindi kiba cicaye ngaho ukafuse stock hamwe icuma kigize no gutuma ko ikindi ari ikindi capfuye ufuse stock y'ivyuma ikintu gipfuye ugaca ugenda buka muri stock mukiramplasa amasaha 3 mukamurasuye umuriro wabonetse mugabo usanga afise explication zose n'ububajije kubwira urabona igituma amazi yabuze Bujumbura hapfuye imoteri y'amatara meye imoteri nayo yapfuye kubera iki aho urabona amadevize ndagutakiye donc baba bafise explication gusa excuses ariko kikabura yuko hagira batanga ama service. Mais ba M23 banengia mu ville ya Uvira courant inako banarudisha courant. Problème ya mai banarudisha mai. C'est pour cette raison que munabaona ba peuple ya Uvira bana marché abakupenda ba M23 batoke mu ville parce que bana ba rendre un bon service il est peuple qu'on a besoin. Aussi donc abanyagihugu bakeneye umuntu abaha service bakeneye bo gusa umwenga ni magique kubona ahantu harebuza amatara n'amazi imwaka ugakwira hanyuma hakaza igroupe y'abanyeshamba ku munsi umwe bakarara bashyizeho amazi n'amatara sinzi ko sinzi ngira kumbura hamwe leta zisonzesha abantu ku mpaka ntawo bizi no byo byagenze gute mu bizigura abantu muri Uvira iyo magique yabaye aho hari hatagira amatara n'amazi hanyuma abantu bashitse amatara n'amazi bigaca biboneka kuko kenshi na kenshi urubone bavuga nta vyuma biboneka ivyo vyuma ba M23 bace babikura I don't know mugacho byonekeza nuko kugigisagara kiro amatara n'amazi abanyagihugu baca banka iyo leta nta kintu ushobora kubasigurira bona ko banegirije that's it. D'un côté, gouvernement est la réputation yake yeye mwenyewe. Parce que à tout ça comprendre, bantu banafanya presque une année, abana ni na courant ni na mai. Mais aba ba rebelle banakuwa kubaya mukini 2 jours mai nakuya courant na rudie. Mutabe expliquer je. Bien kongouf. Deuxièmement, problème à ma taxe. Problème à ma taxe, pas les points. Non. Gouvernement est qu'on a créé ma taxe moya mubantu. Mouba commerçant, tu n'as pas idée. Ok, moi j'ai idée ni kama ile gouvernement ya kule kwetu Burundi ya badede wanafanya mataxi kwa kila kitu kuvuga ibintu vy'amakori ko kuntu leta usangira ikivuga ngo zana amakori umunsi mukuru yu igikorane kiriya kubaka ingoririya ishuri usanga bari kubatoza ikibatoza hariya ivyo bintu navyo bituma abanyagihugu bagira umujinya nibuka rwaruga ugaza ruvuga ngaha ngo abanyagihugu bararyoherwa gutanga amataxi ntagihugu na kimwe ivyo bintu bihari na hano baba bado ama service hagije hageze gutanga amataxi urigorora donc ivyo bintu vyo gutoza amakori ku nguvu ku bintu vy'uburofa twubaka ishuri duterera umugambwe amatora arageze ingoro y'umugambwe ivyo ni ibintu vy'ubufuti donc ivyo bituma abanyagihugu babanka mu bisanzwe yavuze ko leta ariyo yicira reputation donc leta yituma abanyagihugu bayanka en principe umva ko amakori navyo biri muri ivyo. Vous imaginez quelqu'un, un commerçant qui n'a que la capitale, il y a, par exemple, il y a $500. Mais où il est capital à $500, où les petits commerçants viennent à m'exiger, à user mikanda, mais il est ma mikanda yote. Dieu a usé les mikanda. Il a coûté au moins $700. Donc, ce qui veut dire, il y a $500, il y a Gembele, il y a capital. Il y a $200. Donc urumva niyaza ko ivyo bintu byo ubona Burundi ufite nk'umutahe mugabo aho uwo mutahe wo ukoresha ivyo by'ubucuruzi gucubikoresha ivyo bintu vy'ama red tape vyo guhemba no kugibiturire mikanda nandakize mu giswahili cyo muri Kongo nakibagiye burya mikanda gisigura iki umeka na heroka gisigura ikete mikanda umegabo ngo ni kete I can't remember izo cyo muri Kongo kiragoye mugangira ngo na makete n'ibintu nyene vy'ama paperwork ibintu vya bureaucracy usanga amafaranga we yamariyemo imbere yuko utangura n'umutahe wawe ugaherera mu guhemba abo bahizi babariko barabiba apeleke njoo akonesha mbe mikanda donc yena les $500 aki ana na droit ya exercer business parce que akianze business ba ma taxe gouvernement il faut imufate na ma taxe njoo taxe aina moyo ma taxe iko na jimultiplier kila shiku ma taxe mbele hii mambo ya ma taxe aina tapaka Uvira bula Lubumbashi Kolwezi tu n'as pas idée. Bale bantu banapenda kuweka kinywa milomo mu mambo te ni bantu bamwa beko tu anakura bukari bunaingia bunakachika mpaka ni kulala na kuria na kulamuka kuria kulala na kulamuka kunaishi ashfeni commerce ana mu business atai mambo ya tax anishikiria tu kubantu na shibiu
njo Donc abantu hari abantu nyine usanga bashinzwe kuvuga ku munwa gusa bakaza barashira amatagisi ku bantu bihemba imishahara ataco bo bakoze babicaye mu biro barya ibiturire mugabo umuntu ari gucuruza ahangayika we niwe amenya ko ayo matagisi ayo makori yamuremera pale unabaonaka beko na défendre bintu bila bayu njo kile ba peuple barikataria ba M23 batoke mu ville ya Uvira parce que ile senye bo baribe ba ville ya Uvira ile mataxi yote baritupa chini. Ah bon urumva yuko baciye bahagarika no gutoza amakori bahashitse donc bo bashoboye gukora ibintu ataco basanya abanyagihugu tandis que leta yari ihari ariko isaba amakori atakintu yakoze umva ko atagira amatara n'amazi bantu bimana singo ndagira propaganda M23 gende ahanini gufakaza kuri leta ya Kongo idakora ibintu heto gukora abanyagihugu babo umumejuza umbwira igituma batoshira ikaburimbi muri Buvira je nabibonye iya Kereketo ndasemerane iri nibara ko nakavumbe mu gisagara cya Buvira ariko kandi nivyo bibujumbura nabandi ko ndasemera amatara amazi zakorera ibitaro amashuri biki yuko abagabo guma bitungisha baguma bagura ama V8 n'amazu menshi mugabo kwigakora infrastructure publique hazotuma abanyagihugu bishimira igihugu cabo bishimira ababatwara umva yuko na M23 naho nyene abanyagihugu batanga kuvuga ati ntimugende ko muri ko muradukora akazi keza kananiye leta ko yokora bo nagerageje kurondera iyi video original kugira ngo menye uyu muntu yayikoze ndamubura nakoresheje amasearch ya Google n'ibindi ariko hari indi video nabonye ndaja kuyibereka vyerekana ariko ko abantu muri Uvira bishimiye ko ibintu bitanguye guprogressa biteye isoni dore kumva ko abantu b'inyeshamba baza baratembera ku n'umusunu mu maboko bagashika bafixinga ikintu leta inzima ifise ubutare ifise connection Kinshasa no mu Birigi batashoboye kubaha amatara n'amazi on a daily basis ridicule. Peuple a dû sentir à l'aise. Pas comme moi machiku tu yi machiku yi. Peuple a dû sentir à l'aise, très à l'aise. Goma ben à vivre déjà les vies beko bien. Donc mambo ma taxe abana tena ma taxe courant ben Goma c'était la même chose. Gouvernement va privé na courant na mai pendant une longue période. Urumva ko na Goma bariko banga Goma ho urumva barashyitse urazi ko M23 amazi gihe urumva ko ubuho hameze neza nibatanga amakori basa amatara n'amazi ariko naho nyene ngo imbere yaho leta yari yabime amatara n'amazi kandi umenga babigira nkana kukurumva niba abanyeshamba bashaka kuza bakahindura mu munsi umwe no kuvuga ko hari nka gaswitch bashika baduza leta yari yakoreye kugira ngo abanyagihugu bahombe bakene sinzi impamvu abo bantu bacinyene batwara don't understand en fait ni sindatabura neza psychologie y'abatware bamwe muri Afrika. M23 na rudi anaingia na ba mukina na barushana mai na courant biote tina leo benayo Uvira hapa shini M23 ndio anabacha courant kisha bana jiretire M23 anabarudisha courant yenye bo banafa presque mwaka mujima abarudishe bantu courant asa hapa gouvernement na fait ba tena relais à Uvira muna fait tena ku plonger peuple population mu plonger tena muile pour ma problème moya umva kuvuga none ubu bari kuvuga ngo abanyamurenge aba M23 baveho hanyuma garuke gouvernement donc ya Tshisekedi c'est pas yaba muserukira musubire mu dusubire muri zangorane kandi twarimo njo kile munonea M23 avant ye kutoka reposer ma condition au cas où il ma condition à respecter souci ya bobo ni kuweka peuple population yote mujima à l'aise njo le tuko nangari mwache kwanza kukondane bintu bila muyuwe mambo ya matax tunaisho bichoka gouvernement haipende peuple beko nazala matax kila shiku umva ko abanyagihugu batakunda leta kandi ko leta ahubwo idakunda abanyagihugu ko baguma bashira ko amakori buri munsi ko mu bisanzwe ari karabwira ko mbure abantu bakondana canke bagiriza M23 ate muvuga ivyo muzi twebwe hano turabashima ivyo bari kwara dukorera encore une fois ndiko ndasoma mu bwa bari karavuga ntavyo nzi ko aravyo kuri mushaka kumubeshuza mu comment section niba ubuvira ko bwa amazi gihe butaronka amatara hanyo ukaronka resama n'amazi ivyo jewe namavuga under correction na cyane ko ibintu cyo kuri internet nabafise ububasha bwo kubi verifia muraja kumbwira ariko ntagira ubuntuka ndi kwisambira ibintu ndiko ndumve ngaha hanyuma niyo yagico yabeshe mu mubeshuze uyo opana jewe beko nazala matax kila shiku au juste peuple tabi vivre je muntu ona ka capital kake ka $1000. OK, nshakishije kuri internet niho nabonye aha bavuga ngo enfin le courant est venu Uvira
Bon, kumbure bica bijana n'ivyo uwo mugabo yariko aravuga, ariko urabona ko abantu bishimye bariko baratamba, bariko baravyina, ko kura yabonetse. Ni imisegonda 37, reka tuyikine yose, hanyuma kumbure ntagira ico ntahuyemwo ndakivuga, ariko bironekeza ko abantu bariko baravyina batamba. Oh man. Unakosa wa village. Patani yangu hii. Yangu iko mkamba. Yes, j'inquiète la ville. Enfin le courage est là. Okay, twumvikane ko yatari fake. Tumwe ko atakora fakinga uvira kumbure nta muri wari uhari, kumbure gisagara kimwe kinini, igice kinini cy'igisagara, uri yashobora kuba ari ahantu hari igisagara ko kuba harimo abasirikare kamwe basanura amatara, je ne sais pas. Bo ariko rero uce wibaza kugira ngo leta ibe ku butegetsi imyaka nk'iyi yose, igihugu cya Kongo gitunze gusumvya ibindi vyose mu kwisi, gisumvye ibihugu vyinshi kwisi, bo hakabura leta umwaka ugahera, amazi umwaka ugahera, leta ihari iriko irakora, nuvuga ko Uvira harimo amahoro, nta muntu uvuga ngo hariko haraba intambara, hanyuma hakaza groupe imwe sepa abapeyisa bavuye hariya mu Minembwe kuragira inyambo bagashika baha amatara. I don't understand. Sesa donc nashaka gukora nka warning, nkugabisha CNDD-FDD mu gihe abanyagihugu mutari kumuha ama service bashaka bakeneye, do base d'abord umuriro n'amazi omwe ko bari mu gisagara, bari mu ruguru bo barajorewe, barumiwe, hanyuma ivy'amagara y'abantu, amashure, ubuzi, ivyo bintu muguma mwidadira ngo nta muntu ashaka gukorera leta, ngo abantu bose bakora ibintu vyabo mu bigo vyose, abanyeshuri abajene bavuye kuri université ku makoleje batanga gukora abandi, yaba muri leta cyangwa ama corporation akomakomeye na nyene ikije na kiyo usanga bashobora na leta kugira ngo akure, hanyuma kumbure bamwe afise esprit ya entrepreneuria, ntabwo ari bose bashobora no kuronka umutahe, ntabwo ari bose kandi bagashobora gutangura umutahe bariko barakura, kandi bakaha akazi abandi bajene bakivuye ku ishuri, ko cyane kisho murakiva kuri university nta bintu byinshi abazi vyuko bija gutangura business canke entreprise yari yose. Voilà, CNDD-FDD muramuriko murabona, nimba Bujumbura bari mu Kizime canke mu Rumonge, umunsi nza bampema canke uwundi yashitse akabaha amatara n'amazi, nibo bazoca batora. Voilà. Sesa nico nashaka kuvuga, ntihagire umuntu kumbure avuga ngo haco byinshi ndabizi ko ndabibonye uko ama video abiri mbonye kuri internet abari muri Uvira mumbwira, mugabo ico novuga nuko keshi na keshi abanyagihugu iyo utahaye ama service ahagije, ivyo bintu byo kubakangisha ngo ubwoko caratuvunye ngabo baraje ibiki, hagira igihe bigasaza. Voilà, mugira umunsi mwiza mwese, tuzosubira. Bye bye.